oya je ugo rusaku ntagonkuye ko vraiment je siho ndi kabisa rero mama arafise umubabaro udasanzwe cyane mama warababaye rero Yes bakunzi ba Ihuriro TV meze gutemeze fresh jemeze bo sana meze kuri kabisa ni arisira ke musesanguzi passport ntitwisondeka murabizi rero kuri Ihuriro TV twaramenyesheje yuko tugiye kubazana ibiganiro byinshi bitandukanye ariko ya maseri mwahora muraba kuri Ihuriro TV azoguma bandanya kujya nyene mugomba mudukurikirana tugume turi ku mwanya tuhereza ibikorwa byinshi nibiganiro bitandukanye inomero muza kwiraba ngaho muri commentaire ari cyo wifuza gufasha cyangwa guterera ni nayo ya WhatsApp muca mutubwira Ihuriro TV turi ku mwanya uno musi rero ndabafitiye iki ngiye kuraba koresha umwanya Mr koresha umwanya kuva muri Waka Light TV muramuzi hari ibintu byinshi bigaze imisi birengana urabona ko hariho no sister wacu yabigiriyemo ikibazo bari mu bitaro ibintu nk'ivyo nyene bafamba ba Mr Sami Sauda ngiye kubimubaza kugira ngo umusesanguzi ninjire mu mizi tumenye ukuri ko ibintu byifashe naho bigeze ubu umushiki wacu ukunamerewe ni muri Waka ni hajya tugende behind camera ni Idi Elba ni wakora ibishoboka byose kugira ngo shobore kubahereza amasana mu meza tugiye muri Waka kurabakoresha umwanya turafitaniye map nibaza somo vumburo nyapa mpiga hoti bakunzi ba Ihuriro TV koresha umwanya twamaze kumushikira akoresha umwanya vipera uko pa byagoranye navyo ari byama déplacement ngene mubunda murabe ngene musimba ibintu byama déplacement ni atakoresha umwanya meze safi kweli meze bien waberewe cyane kuri umwanya bari mudeko kuri tegura je oya nyene ariko nditegura nje gukora nyene ariko cyane buka programme dufitaniye cyo navuga ati reka ndindire yego kwesha nje kuraba kugira ngo tuyage amajambo 2 cyangwa 3 kubijanye n'ibintu vya Sauda bigize imisi birengana urabona ko mushiki wacu bino misi atari mu bihe byiza ibintu nk'ivyo kwanza nitafutiye ka kiti basi kare tuyage fresh tuyage neza akunze ba Ihuriro TV murabona yuko ibintu ari hatari turi muri Waka muri Waka Light TV umeze fresh sasa safi kwenda shimarsi ngo hamarsi mwe mu bisanzwe ibintu vya Sauda mushaka kubivyaza umusaruro hirya ni ntayandi matitre mwokoresha canka amakava mudakoresheje vya Sauda koresha umwanya Sauda ni mugenzi wacu dukora akazi kamwe umva bitegezwa kutubabaza mu gihe ari mu bihe bibi n'ivyo wonye byo kuja mu bitaro bivuye ku bintu turashaka kwanza kumenya neza mu mizi kuntu vyifashe imbere ko tumenya ubu amagara yiwe uko amagara yiwe ameze turashaka kumenya kuntu vyatangwe ko inkwezi y'amarengo ni wewe ni wabahuje byose ngo baza kumukunda babikuye kuri wewe bimeze gute mu bisanzwe unarsi mwebwe mu bisanzwe musoto muja gutosora ijisho rya mugenzi wanyu mutamanje kuraba igiwanyu kungene gifashe urabona mwebwe famba wanyu ne isi Ihuriro TV ini Ihuriro famba wanyu ejo haswe gufungwa mbe tubwire kwanze bimeze gute ntavyo tuzi ntavyo muzi ivyiwanyu ntavyo muzi vy'indani ariko mushaka kumenya ivy'abandi tubona yuko ari kwa kuja gutosora ijisho rya mugenzi wawe giwawe utamanje kuriraba numanze kwanza mutubwire mudutoreza amakuru ya famba yuko yafunzwe nubwo atafunzwe hamana tubandanye ibindi kuko mbona umengo n'ivy'iwanyu burya si bito cyane ikintu kiyari ikoresha umwanya ivyafamba tubanze tubishira apare kuko twe ntavyo tuzi kwera nyene ari vyo bagaruka ko bukebuke siko apare tubishira apare tubanze tubishire keke pare kugira ngo tubanze tuganire ku vya Sauda kwanza ubameze gute kwanza bo Sauda kwanza ivyi ushaka kubimenya uja kwa muganga manuka mu buterere urabimenya kuko jewe sindiwe ingena ari karababara sije ndiko ndababara urumva rero je simoni vya Sauda ko ari cyo bivuga kuko ni kwa kurondera nyene kuvyaza umusaruro gusa ibintu umuntu ashikiwe n'icago hakumusengera hakumbwira ati burya ukanyandikira ati ngiye ku mahombi kugira igifungo amererwe neza uzana kamera kugira uje gupostinga urumva abantu bisi burya mwaramaze kuba nabi vraiment mwaramaze guhinduka kabisa mukenera kuvyaza umusaruro ububabare bw'umuntu hakubabarana nawe muvuga ati arababaye nk'ubu
hari n'umukate ujuzanye no kubwira ati tumanukeyo hari n'umukate ugiye ujanye usanga ari kimwe mu byatumye ndakurondera kugira ngo nshobore kuma adresse neza nze kumura nyereka banzuma amakuru meza yizo iyo adresse nizi kamera nizi mikrofone nivyo nyene ndibaza ushira imbere kandi rero mu bisanzwe je ntacyo mbona ca grave no bivuga ko ahubwo wowe manzo tubwira ivy'iwanyu mu ihuriro kwanza uko vyifashe ko mbona n'ibikorwa umengo vyagabanutse ukuntu sinzi koresha umwanya umuntu agwaye aragoye kuvugisha ankora ari mu bitaro biragoye cyane niyo mpamvu nashimye kuza kurondera amakuru wawe kuko wowe vyose urabizi uko byatanguye urabizi ndamugwaje ariko si umugwaje muganda bizi yuko muri hafi mwana wamwegereye urimo none yarsi ndakubaza ikintu wewe uvuga ati umuntu agwaye aragoye kuvugisha nivyo aragoye kuvugisha ariko ni igiki wakoze cerekana yuko basi wagerageje no kumuvugisha biranga wakoze iki bonana niko ndarondera wewe kugira ngo ushobore kuma makuru ngende kumura cende ndaba stati zawe buri munsi ndazira sivyo nta munsi ndigera mbona igikuru suko mupostinga igikuru suko mupostinga ngo pole sana atacho nakoze urumva oya muje ugo rusaku nago nkuye ko vraiment je si hondi kabisa wewe ivya Sauda ingena merewe n'ingene bandanya uzoro ahubwo yumbaza ati yagwariye hehe nje kumuraba ndabikubaza mu nyuma maze kumenya neza ko nico kibazo abantu benshi bafise bakeneye kumenya Sauda agwariye he bazatagwariye nka uja mu buterere urabona aho Sauda agwariye urabona aho Sauda agwariye kandi biroroshe cyane biroroshe n'abandi kumbaza ngo amerewe gute none ubu ni mu gitondo turi mu gitondo je nshitse ku kazi mu kanya naraye kwa muganga niyo waraye numva ko arukwiye kuduha amakuru meza naraye siyo naraye nico gituma amakuru yiwe nk'ubu no kubwira ngo amerewe uko kuko ndashaka kubwira ati amerewe uko nariyeyo je ku mugoroba uno musi sinzi impinduka yego koresha umwanya ndashaka kumenya Wakalite TV kuva Sauda umukozi wayo agize ikibazo Wakalite TV ibikorwa byagumye bibandanye kuri kwame mbega muhe agaciro kangana gute umukozi wanyu igihe agize ikibazo mukabandanya mukora ntubona karo kumenga nibindi bintu bicaye byigaragaza ushobora gusanga no wamukoreye bijya bintu yakeneye gukorora Wakalite TV kugira ibikorwa bice nice tuba stress cyane n'ivya Sauda tuce yakazi kace gapfa wa mwanserera caronkera aho afatira umuntu rero ico nico kunda Wakalite TV abakozi benshi wakasi Sauda wakasi jewe wakasinde waka ni big team ni big team ifite abakozi benshi umukozi nubwo twese nubwo je no cangira ikibazo ubunyene wakani ibikorwa ntivyo hagarara ibikorwa ni byinshi ko abakozi ni benshi yipanze ku nguvu ku buryo ubu naburiya urumva rero uwo shaka gushira hasi waka ngo agiriye ikibi ngo naka yoba yihenze cyane nuko yorondera izindi nzira kugira abone neza yuko ashitse ahashaka nubwo yokorera ikibi ya Kesdan ntiwakibandanya ikora kuko Kesi ntabwo ari manager wa Waka Kesi ni CEO yogira ikibazo hiyo Waka irafise manager irafise directeur technique irafise chef de programme akazi karabandanya kuri kwamye abakozi baba bahari akazi karabanda rero genda bihereza ishusho yuko uwakoze bijya ukonye numbajije nivyo vyari vyifuzo vyiwe yifuza yuko Waka ikijyama ibikorwa bihagarare wowe ibikorwa birabandanya nubu duheza tuja gukora ibikorwa abandi bagiye gukora ibikorwa urumva Sauda gusa no kumusengera twamushikako tukagerageza ingene uburyo dushoboye twebwe ariko ibikorwa birabandanya pe yego koresha umwanya warashoboye kugira ibakwe ryo kuvugana na mama wa Sauda umuvyeyi wiwe ndashaka kumenya Sauda ugerageje kumva mama wiwe ukuntu yavyakiriye vyashikiye umwana wiwe ari ku kazi ngahanye niyo Imana yakinga gakira mama we urabona ko hazohavura umuhoro ushaka kubandanya abo umukozi wa Wakalite TV bon ni akira mama wiwe abifata gute ndashaka kumenya ukuntu we yaranse yuko Sauda atazosura gukora kuri TV ibi bintu yarambwiye ati wewe none ko umaze kugira ibibazo hari amaraso araseseka ntabona yuko muri ko murahenda umwana wanje ntana yuko umwana wanje ariko agwa mu mporero akagwa mu vyo atazi urabona ntimuri ko muramfasha kunterereza urumva ntimuri ko murantemfasha amadepanse ni menshi urumva
rero mama we arafise umubabaro udasanzwe cyane, mama we arababaye. Rero yaravuze yuko Sauda atazosubira gukora ku ma TV online gukora ko bimukwegeye. Rero twe tuzomuremesha mama wa Sauda uko dushoboye, nivyakunda bizogenda neza vraiment. Yego koresha umwanya tukiri aho nyene cyuko avuga yuko mutariko muramufasha, mutariko muragira. Sauda yari umukozi wa Wakalite TV, yakomerekeye ku kazi. Ivyo byose ni ibintu byerekana neza yuko ahubwo kwa muganga yari gufatwa mu mugongo na Wakalite TV kamuvuza ubwayo. Tuvuge ko Wakalite TV ataciri kirafasha kwivuzwa rya Sauda, mbega kuja kugwazwa na mama wiwe wasifiza abakozi bari basanzwe bakorana kandi yakomerekeye ku kazi, byo tubifate gute? Ntishobora guterana umukozi wayo. Rero nimba iriko iramufasha itariki iramufasha, ivyo nibindi nyene na je ntobanzi, urumva. Ariko cyo nzi cyo jewe nkakoresha umanya ku gatwe kanje, jewe sindi umuntu muto cyane, sinobura n'ijana canke amajana 5 noterera n'amata basati kira agurirwa amata. Rero n'uburongozi bwawe akanabone sabana bato cyane, ivyo urumva ntibomutererana bavyihoze ngo bashira akaguru ku kandi. Ico ni kibazo cabaye kandi kigaragara. Rero kumufasha ndibaza ndabisiguye vraiment. Waka niyo mutererana mu ncamake, niho mutererana burundu ya vraiment, niho mutererana kabisa. Yego inyuma yuko koresha umwanya yakoze ibiganiro byinshi akubitwa akagirirwa nabi, haje kuza mushiki wacu nawe arakubitwa akwa kumumena umutwe. Ivyo byose biba muri Wakalite TV mu gihe hari abantu benshi babifata nk'ibintu mwapanze cyane mwagize iki, ariko turashaka kubahukura abantu bataratahura neza yuko umuntu ashobora guhogwa ivy'akazi agakubitwa ahogwa akazi. Turashaka utanga umuco neza ukuntu biba bimeze. Boje nta muco neza nohereza umuntu utaba turi kumwe kuri tele. Nuko hari abantu batavyizera neza, babona n'umuntu yasesetse amaraso mugabo ugasana bavyizera. Nyine urumva yuko abo bantu ari inzantumva, ni ntumva nyene bamwe bemera biboneye nka Toma. Rero ni vyiza yuko umuntu jeyo ndondera ngiye kuri tele tukagenda tujanye, canke akarondera satellite akaraba ingene nyene akakurikirana neza, ashaka kubona realite. Kuko jewe nta yindi shwa, nta kindi kintu nyuma yo kubwira cameraman ati nukupe kamera, nta kindi kintu mbona nka realite nobwira no kwereka udukurikirana ngo amenye neza ko ari ukuri. Nimba bimushobokera azoza nkurikirana tugena tujanye kuri tele akavyibonera, hama akamenya ivyo atahura. Naho atari uko azukwama yibaza ibigiye bitandukanye, ariko ndazi ko byinshi biragaragara, biraboneka ari abaza no kutwitwarira ngo mwatuvumbuye mwagize uku. Cyose ntiwopanga ikintu n'umuntu amaca aza kukwitwarira ntigikunda, ndabizi. Rero jewe realite yanje nimba nkubitwa Sauda yakubiswe ngira babibonye, n'ubu n'ivya Sauda ari abakibipinga, nibabandanye babipinga nta kibazo. Abo bazovyemera babonye umuntu agiye kumpanda bagiye kumuhamba hamwe musesa kwivu, abo niho bazovyemera. Abo rero twene ntaco dusangiye nabo, yabo ntaco dusangiye nabo vraiment. Umva bakeneye kubona mako umuntu ari mumva, ivyo urumva ntivyokunda vraiment. Yego abakunzi ba Ihoro TV barashaka kumenya, koresha umwanya numwe mu bakozi basanzwe bakorana na Sauda kandi twizeye neza ko bakorana neza. Turashaka kumenya wowe icifuzo cawe inyuma yo gukira, twizere yuko Imana izomukiza inyuma yo gukira. Urifuza yuko agaruka nk'umu basanzwe bamukunda, ni agaruka kabandanya ahura n'ibibazo gute, cyangwa wifuza yuko yoca yigira mu bundi buzima? Oya Sauda ndazi na wene arababaye cyane ahari, nawe nariyumvira ati akazi kikwere no fuma ndagaheba, cico no muremesha ni kimwe gusa, zarasenga nta kazi nakamwe koroshe. Kazi kose ahura n'ibintu bigiye bitandukanye, n'abamotari barapfira mu ibarabara, abashoferi aragenda asezeye ati munsengere, urumva. Abubatsi arakoroka avuye ku nzu hejuru tiko hasi kandi agapfiramo cagakomereka kamererwa nabi. Naka kazi nuko abantu bobu bahinduye intumbero, vyahinduye intumbero. No kera nta muntu yakubita umuntu yitwa nk'umumenyesha makuru canke umuke, urumva ntivyakunda. Ariko rero
je ndifuza ko Sauda atoheba akazi kubera ibimubayeko, ahubwo nibimubera icigwa amenye ukungene abonye umuntu ariko arasomborotsa, abonye entre umuntu yavye ariko arazana, akamenya ingene abikasa, akamenya ingene avyitwaramo hakiri kare, kuko Sauda mu bisanzwe nta kosa afise, ariko yarasatiriwe cyane kandi twebwe ari ibintu tugwamo. Jewe niho nzunzanira amakuru kunuku ngo ndeke kwasa kamera, nje mbonamo ko ari show, ko ari kiganiro, kumbere nivyo bituzaniramwo ibi, urumva. Ubu rero twiga ikintu kimwe, ibintu uvuga ati ngo ni show umuvyihoza, iyo show isibu uyo munsi, ariko abafana nabo baradukwegera, abafana uzawumva ngo ntimukiduha show, ntimukigiriki, umuntu akabazanira urusaku ukavuga ati urusaku ruzava rukwega ibindi, ugwihojeje abafana ngo watwimye show, urumva. Nibazi badutahura umwanya umwe, hari ibintu natwe urabona ko bitugarukako. Sauda ntazocika intege, azogaruka kore vraiment nta kibazo. Jenda nobabara cyane Sauda ahagaritse akazi, ahanyene niho nyene yofatira, ahanyene niho nyene yofatira ubuzima bwiyo bujya ko bwarokotse hajya, ko bwarokotse atafuye. Imana iracamufise ku mugambi kandi aracafise byinshi byo gukora, yafashije benshi, ni benshi yasabiye ubufasha, birakunda, barakira, ntacike intege vraiment. Yego, abakunzi ba Ihuriro TV barashaka kumenya, koresha umwanya ni umwe mu bantu yarasanzwe abiri hafi cyane, abizi ndetse no kuva mu ntango. Turashaka kumenya ivyabaye byose, ikosa umuntu uritako, wavuze yuko ikosa atari rya Sauda, turashaka kumenya ikosa urishira kuri inde mu vyakweze bose, y'abafamba ya Mr Sami, aba bose, ninde ikosa urishira hehe nk'umuntu yabikurikira? Nta n'umujenshize kwikosa, ahubwo nsavye Imana gusa ko Sauda yokira. Nta numwe nshirize kwikosa ngo niwe vyavuyeko, oya, nta numwe kabisa, nta numwe. Ntimuramusubiriza Sauda muri waka? Oya, ntituramusubiriza kuko ntaravayo, aracara umukozi, koresha umwanya nawe agerageje guca ku ruhande gato, ugerageza gutwima amakuru buke, ariko ndibaza byinshi bavyumvise kandi amakuru yizewe bayarose. Bro, tugushimire cyane gose, amakuru yizewe wayaronse, ndubesha abantu bageze mbesha. Ihuriro TV tuvuga amakuru yizewe neza. Sawa, vyo bari vyiza gusumba, ariko je sinaciye ku ruhande nakubwije ukuri kungene ibintu bimeze. Ari bimwe mwagira nze no kutubariza ivyafamba navyo ne burya si bito, ivyafamba muzoza namwe mwibariza. Sawa, yakoresha umwanya tugushimire cyane gose. Nawe ndagushimiye cyane, mwakoze cyane, mwakoze. Bakunzi b'Ihuriro, kunzi ba Wakala TV, sengere cyane Sauda, reka aratora mitende, tumusengere mushiki wacu, mugenzi wacu, Imana imworohereze, imuhe umutima woroshe, na mama wiwe imuhe umutima woroshe. Igisigaye nuko ndabakunda cyane gusa. Yego, bakunzi ba TV mwavyumvise, mwabibonye, turi kumwe nakoresha umwanya tugerageza kumubaza bimwe mu bintu biriko biravugisha benshi mu bijyanye no kugwara kwa Sauda, agiriwe asinzikarije ubuzima, ibintu nk'ivyonye, ariko mwavyumvise kari karatora mitende, ibintu vyiza cyane, mwandanye mu musengera, turabizi ko mumukunda. Ihuriro TV natwe turabakunda cyane gose. Commentaire ngaho ya mbere muza kubonamo nimero, arico mwifuza gutera cyane cyo mwifuza kutubwira, ni nayo ya WhatsApp, muce mutwandikira kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Ibiganiro turabazaniye biryoshye cyane, ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko na yamaseri mwahora mukurikirana kuri Ihuriro TV azoguma abandanya kujya nyene. Ni Arsiraki, n'umusesanguzi, ni Passepartout, ntitwisondeka. Ndabakunda cyane gose.